nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yagendeye Inyamiramabi ziri mu karere ko hagati y'igihugu kagizwe n'intara ya Ruyigi, intara ya Gitega, intara ya Mwaro be n'intara ya Muramvya. Ni ikiyago gisanzwe hagati y'indongozi n'abirongoye kuko musanzwe muzi yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari nawe kizigenza urwego rwo kwivuna abansi be n'urwego rw'Inyamiramabi. Rero karakaryo ko kurabira hamwe ingene umutekano wifasha hagati mu gihugu, akaryo ko kwinagura, akaryo ko kwirimbura eka no guhanahana ivyiyumviro muri ico gisata. Umutekano wifashe neza cane mu karere ko hagati y'igihugu. Inyamiramabi zirafise intege, ziri ku kivi, ziraremye, eka ziri ku kivi ziteramira umutekano w'abenegihugu kandi mu mwumvikano n'inyabune. Inyamiramabi ziraremye, ziri ku kivi, zirafise intege kandi zikora neza zitaramiye umutekano w'abenegihugu mu mwumvikano udasanzwe n'inyabune. Inyamiramabi zo muri aka karere ko hagati y'igihugu zirashima kandi ingene leta y'u Burundi idahengeshanya kubashigikira kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo baroraniwe. Kizigenza mu rwego rw'inkaramireto nawe nyene yavyiboneye kandi arabakeza. Arabashimira kuko uravye urwo rwego aho tuvuye naho tugeze biraboneka yuko koko rwakuze, biraboneka yuko bari ku kivi, biraboneka yuko bakora imirimo yabo neza cane umwenegihugu atekaniwe. Yabateye intege rero kubandanya bari ku kivi mu gukingira umwenegihugu n'utwiwe, mu guharanira amategeko y'igihugu bakaraba neza yuko ashirwa mu ngiro bakayahagararira, ariko kandi mu gukurikirana ivyaha vyose bikozwe kugira ngo bihanwe, eka no guhagararira ubutunzi bw'igihugu na cane cane yuko turi mu rugamba rw'ubutunzi aho insinzi y'ugo rugamba izodushikana kuri ya mbona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana Uburundi kandi buteye imbere.